Bene data bakunzi ba Neema Gospel TV turabaramukije. Dutewe iteka ryo gusubira guhura namwe duciye kuri runo rubuga kandi duciye muri iki kiganiro ciswe Go Deep. Twinjira mu mizi kandi tumaze kubona ko ni byinshi tumaze kuhigira. Hari n'abadutera intege bakatubwira ko koko hari ico biriko birabafasha. Baravye ibiganiro vy'imbere haba muri ibi twakoranye na ebe bijanye n'iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana, cyo kimwe n'abaravye ibindi bitabo aho twari dufise umwigisha twigisha arashika no kubijanye n'isabato. Rero no musi turi mu mizi ku gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Umutumire ntarahinduka, aracari Aime Kazimire Harerimana. Baramutse Mahoro cane Justin. meze neza. Turashima Imana. Episode ya 21 muri iki gitabo. Egome. Ariko turavye ibindi bitabo kubera ivyo biganiro bindi byaciyemo, cyo gituma babona igene episode yiswe y'iki kiganiro Go Deep idahuye n'iya 21 ni 21 mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Bivuze ngo umuntu atararaba ibishika 20 byose vy'imbere ikiyinjiye mwava atakara kuko twatanguriye mu ntangamarara turinjira gushika no mwidonido ubu tukaba tugeze mu gice n'icindwi muri iki gitabo. Igice c'8. Icindwi nico twahejeje. Ubu dutanguye igice c'8. Dusenga Imana hanyuma tutangure n'ikiganiro. Mana turagushimiye kuri Imana yo kwizigirwa. Uri Imana ikunda abantu bayo. Nkuko umuvyeyi yamagirira neza abana, niko natwe amutugirira neza ku munsi. Ukadukora ku maso kugira dushobore kubona no ku matwi kugira ngo twumve dutahure ico tugombako. Bana natwe no muri iki kiganiro kandi uhezagira umuntu wese yumva n'usoma ivyanditswe muri iki gitabo nk'uko isezerano ryawe rivuga kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Katse. Murakoze. Duheruka kubona Go Deep ya 20 aho twabonye mu gice c'indwi c'iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana mu gusozera ingene Imana izohanagura abantu amarira barize, ikabahanagura ikabahoza. Kandi twarangije mutwifuriza ko muri iryo koraniro rizoba riri aho hantu. Nukuri ko umuntu wese yokwipfuza kuzoba muri iryo koraniro. Imana ishimwe. Amen. Duheruka kurangiza igice c'indwi c'iki gitabo aho ku mirongo yacu ya nyuma twabonye ko Imana izohanagura amarira abantu barize. Abantu bazoba bashitse mw'ijuru izobahanagura amarira yose ku maso yabo. Twagomba rero tubandanye n'ivya twadushashara twari twabonye imbere. Twari tumatanije iki gitabo Yohana yabonye akabona uriko arakimenagura yitwa Mesiya, umwami wacu Yesu Kristo. Igihe abantu bose bari batinye, Yesu akakimena kugira ngo abantu bose bashobore kumenya ivyari binyegejwe muri uwo muzingo. Mu gashashara k'indwi niko tugira turabire hamwe muri iki gice c'8 uhereye ku murongo wa mbere ukagera ku murongo wa 5 w'iki gitabo. Umurongo wa mbere uvuga ngo kandi amenye ikigirindwi kimatanije ico gitabo haba gacerere mw'ijuru nk'igihimba c'isaha. Igihe yamena agashashara kagirindwi mw'ijuru haciye humvikana agacerere iminota 30 ngo kandi amenye ikigirindwi inyuma yo hagati y'igice c'indwi agashashara k'indwi ariko kanyuma karamenetse. Ako kindwi gafise inzambi indwi zo guca imanza. Haba agacerere mw'ijuru. Mu yandi majambo haciye haza agacerere. Uyu nuwo murongo umwe wonyene werekana ko mw'ijuru habaye agacerere. Ijuru ryerekanwa hose ko ari ahantu hama hari uguhimbaza Imana ubudahumeka. Ariko agashashara k'indwi kamaze kumeneka
ikintu cyose cyo mu ijuru cuzuye amakenga, ukurorera kubona ikigiye kuba, ikigiye gukurikira muri uko guca urubanza rw'Imana ku isi. Iki gishusho rero tubona hano ni icy'agacerere k'imbere y'inkubi y'umuyaga. Igihimba cy'isaha n'iri ryungane naryo nyene riboneka mu isezerano risha, kivuga ibijanye n'igihe kigenywe ari kigufi, kubera n'igihe kiri determine, n'igihe kivuzwe kizwi iminota 30. Aho hazoba agacerere mu ijuru, bose barorereye urubanza rwa nyuma rw'Imana rukurikira. Umurongo wa 2 uvuga ngo mbona abamarayika 7 bama bahagarara imbere y'Imana, bahabwa inzambi 7. Mbona abamarayika 7 bama bahagarara imbere y'Imana. Abamarayika 7 berekana nk'abamarayika bo kuhaba, ndetse bitwa kandi abakuru b'abamarayika. Bama bahagaze imbere y'Imana ku murango no mw'ijoro, ntibahava, ntibaruhuka, ntibahemuka. Iryo jambo rero abakuru ryerekana ko abo ba mbere, abamarayika aribo ba mbere mu gushika canke kuba imbere y'Imana. Barafise rero ibakwe n'icubahiro bidasanzwe, bama banezererwa. Imana yacu nishimwe. Amen. Babiri muri aba Bibiliya iratubwira amazina yabo. Umwe ni umumarayika Gaburiyeli, nk'uko tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka 19. Marayika Gaburiyeli bavuga ngo ni umumarayika w'umutumwa, ni message. Igihe Imana yamutuma kwa Mariya, yamubwiye ngo jewe ndi umumarayika w'Uhoraho, nama mpagaze. Imana yacu nishimwe. Niwe Imana ituma. Iyo Imana igomba gutanga message, niwe ituma. Kandi iki gihe wibuke igihe Daniyeli yasenga, jambo ry'Imana rivuga ngo agisenga gusa, agisenga, Imana yari yumvise Daniyeli, yari yumvise ivyo Daniyeli ashaka ku Mana, yari yumvise ivyo agomba ko Imana imukorera. Kandi Imana ikivyumva, yarungitse Gaburiyeli, umumesaje wayo, kugira ngo amuzanire inyishu, aze kumubwira inyishu Imana imwishuye ku gisabo ciwe. Mugabo birivuga ngo akimanuka yahuye n'abakuru b'ikirere, yahuye n'abaganzi kirere, yahuye na Apoloni, kugira ngo inyishu z'amasengesho ya Daniyeli ntizishike. Byabaye ngombwa ko Imana yohereza marayika Mikayeli, umunyentambara, umugwanyi, umusoda, umugabisha mukuru w'Imana, kuza kugwana n'abakuru baganza ikirere, aramutabara, inyishu zibona gushika. Natwe rero nubu hari igihe dusenga, tugisenga, iyo tugisenga, kubera Imana irumva, iba yumvise amasengesho yacu. Inyishu hari igihe ziteba, kubera umugabisha w'Imana aba ariko aragwana n'abadayimoni, n'abakuru, n'abaganza ahantu ho mw'ijuru mu kirere, batangira inyishu z'abantu b'Imana ngo ntizishike. Imana yacu nishimwe. Amen. Ngo bahabwa inzambi 7. Abamarayika baraho aho Imana iri, bahawe inzambi 7. Birumvikana ko umumarayika wese yahawe inzamba. Mu gihe ca Bibiliya, inzamba yakoreshwa mu gukebura abantu ngo bitegure mu gihe hari ikintu gihambaye kigira kibe. Bacu bavuze inzamba. Ubiravye n'ubu mu gisirikare muhora mwumva ko bavuza inzamba, canke ico bita klero. Hajya ntibapfa kuvuza gusa. Mugabo nk'umusirikare
yumvise inzamba ivuze aramenya ati iyi nzamba ivuze niyo umukuru w'igihugu, aramenya ati iyi nzamba ivuzwe iyi bayivugiriza urongoye ibiro bikuru bya gisirikare, aramenya ati iyi nzamba ivuze igihugu kiratewe. Burya hariho inzamba ivuza abasirikare bose bagaca bamenya ati igihugu kiratewe. Aho umusirikare wese ari ava ngaho yiruka no mu ikambi gutora ikigwanisho. Hari inzamba ivuga bakamenya bati ino nzamba ivuze hari umusirikare yitavye Imana bariko baramusezera. No muri iki gihe rero inzamba zavuzwa zari zifise ico zisigura. Nizi nzamba rero indwi zahawe abamarayika indwi. Inzamba yose irafise ico izobisigura. Imana ishimwe. Amen. Haza umumarayika wundi ahagarara ku gicaniro. Uyu mumarayika si umwe muri ba bandi indwi berekanwa. Kubaho nuwundi mumarayika yaje ahagarara ku gicaniro co kosereza imibavu. Mw'ihema ry'Imana canke mu rusengero habamwo ibicaniro bibiri, kandi turabonye ko no mw'ijuru hari ibicaniro bibiri nyene. Igicaniro co gutangirwako ibimazi twarakibonye mu vyashurana 6:9. Hano naho tukaba tubonye ikindi co koserezako imibavu. Niki turabonye ko mw'isezerano rya kera iki gicaniro cari mw'ihema ry'ibonaniro. Hari ibintu byari mw'ihema ry'ibonaniro kandi vyose vyasigura birafise ico vyasigura muri iki gihe cacu. Nk'akarorero winjiye mw'ihema ucinjira warasangayo imitsima itambiye. Iyo mitsima itambiye yasigura Yesu ko ari we mutsima w'ubugingo. Imana ishimwe. Amen. Kandi ikindi winjiye mw'ihema ushitse mw'ihema warasangayo iki gicaniro boserezako imibavu. Bariko barosa imibavu imyotsi yavayo imota neza yaca igenda igashika hera hahera. Haba hari isanduku y'isezerano y'Imana, ahantu Imana yaba, ahantu Imana yavugira. Iki gicaniro naco kikaba casigura amasengesho y'abera. Y'abantu bariko barasenga, basenga Imana bejejwe, basenga Imana batunganye. Amasengesho yabo acaduga imbere y'Imana, agashika imbere y'Imana ameze nk'umubavu umota neza umotera Imana. Imana ishimwe. Ariko igihe abantu bariko barasenga buzuye ivyaha, buzuye urwanko, buzuye inzigo, buzuye uburake, barimwo ibintu bagiye bakora badaharira, ayo masengesho yabo nayo nyene araduga agashika imbere y'Imana. Bibiliya ivuga ngo amaze gushika imbere y'Imana acaba nk'ikintu gisesema Imana. Imana dutabare cyane. Amen. Aha rero hano uwo mumarayika twabonye wundi yamanutse azahagarara hampande y'iki gicaniro co koserezwako imibavu. Ngo afise icotezo c'izahabu. Icotezo cari nk'imbabura ntoya bashiramwo amakara ashushe yo ku gicaniro, nk'uko tubibona mu gitabo ca mbere c'Abami igice c'indwi n'umurongo wa 50. Ahabwa imibavu myinshi. Imibavu rero yaturirwa mw'ihema kandi yategurwa mu kuyinganisha ibiciro n'ivyo kuyivanga. Ibi navyo vyo kuvanga n'imibavu ntivyashobora kwiganwa. Nico bita onica galban functions. Ntivyashobora gucangwa. Ngo avyosereze hamwe
n'amasengesho y'abera. Niko jambo bakoresheje mu Kigiriki. Mugabo muri handitse ngo ayishire ku gusenga kw'abera bose. Mu gihe rero ca Bibiliya, mu gihe cyose umuherezi yaba agiye kosa imibavu ku Mana, abantu nabo baca basenga kugira ngo umwotsi w'imibavu uduge mu ijuru. Niyo masengesho y'abera nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice ca mbere 9 n'umurongo w'10. Umurongo wa 4 havuga ngo umwotsi w'umubavu uva mu kuboko k'umumarayika upfundukana no gusenga kw'abera imbere y'Imana. Amasengesho y'abera rero umunsi umwe azoduga ashika imbere y'intebe y'Imana. Amasengesho y'ubwami bw'Imana ngo buze mu isi azokumvikana umunsi umwe kandi yishugwe nk'uko tubona mu Vyashura Yohana 6 n'umurongo wa 10. Abababajwe barira bavuga ngo uzogeza ryari Mana, uzogeza ryari? Bibiliya ivuga ngo guhera ku maraso ya Abeli umugororotsi wa mbere yama n'ubu ari imbere y'Imana atakamba, abwira Imana ngo Mana uzogeza ryari? Amaraso y'abantu bishwe bahoga ubusa bazira ukugororoka, abakuruwe, abaturiwe, abarenganijwe, aya maraso yabo yama ari imbere y'Imana, ariko aratakamba abwira Imana ngo uzogeza ryari Imana, uzogeza ryari? Kutaza ngo duhore, kutaza ngo ducire urubanza, abantu batugiriye nabi ngo batwihorere, abantu baturenganije ngo turenganure. Ayo maraso aguma atakamba avuga ngo uzoza ryari, uzoza ryari? Imana rero iri hafi kwishura ico kibazo, na cane cane kwiriko irategeka abamarayika kuvuza inzamba. Imana yacu nishimwe. Amen. Umurongo wa 5 niwo turangiriza ko iki gice cuno musi. Havuga ngo umumarayika ajana icotezo acuzuza umuriro ku gicaniro ashiburira mu isi, habaho imituragaro n'amajwi n'imiravyo no gutigita kw'isi. Umumarayika ajana icotezo acuzuza umuriro ku gicaniro. Inyuma yo kosa imibavu hamwe n'amasengesho y'abera ku Mana, umumarayika yaciye ahindura ku gicaniro c'umujumbu arico co gutangirwa ko ibimazi, acafata amakara muri ico cotezo ashiburira mu isi. Ayo makara ashushwa n'umumarayika yaciye ayashiburira mu isi. Iki ni ikimenyetso c'urubanza rugira ruze rusukwe kw'isi. Habaho imituragaro n'amajwi n'imiravyo no gutigita kw'isi. Iki gishushanyo twabonye gisa naco mu Vyashura Yohana 4 n'umurongo wa 5 cerekana ugutigita kwegereje. Mu gice ca 4 nyamugigima ntihavugwa, ariko hano herekana ugukara gukomeye kw'ibigira bibe kw'isi. Umumarayika yosheje imibavu hamwe n'amasengesho y'abera abiduza ku Mana. Niwe nyene afashe yujuje umubavu hamwe n'umuriro w'urubanza abisuka kw'isi. Imana rero imwe yapfa ngo icungure isi, niyo nyene izoza umunsi umwe gucira urubanza iyo si nyene ukwiri. Naha turangirije inyigisho y'uno musi. Isi bene data iriko irarigwa n'ibihe bikomeye. Isi iraririwe n'ibihe biteye ubwoba ku bantu bose base kumvira ubutumwa bwiza ngo bizere Yesu bihane. Ariko inkuru nziza ndagufitiye uyu munsi nuko bigishoboka uyu munsi
ko ushobora kuzohunga ubu burake bw'Imana, ko ushobora kuzohunga uwo munsi wa ruburakigongwe ugiruze, ko ushobora gucika ibi byago vyimirije aba bantu bose bigize abakomeye bakigira akagarama ruganda bakanka kumvira umwana w'intama w'Imana, uw'Imana yatumye kugira ngo tumwizere turonke ubugingo budashira. Inkuru nziza ndagufitiye nuko wokwihana kugira ngo ntuzobe mu bazobacirwa urubanza. Imana ibahezagire. Amen. Bakunzi ba Neema Gospel TV, ikiganiro cy'uno munsi kirangiriye hano, kandi nibaza ko ishobora kuba go deep ya nyuma muri uno mwaka. Numva norangiza ndabashimira mwabanye natwe, mwabaye hafi yacu, mwaradusengeye. Ikirushirije cyane dushimira abantu by'umwihariko mwagize igikorwa cyo gusangiza inshuti zanyu ibiganiro, indirimbo, ubutumwa bwiza byaciye kuri iyi shene yacu muri iki kiringo cy'umwaka wose. Nabwiye umuntu yarambwiye ngo none ibikorwa byanyu bimeze gute, namubwira ngo dufashanya n'abandi bakozi b'Imana gushikana ubutumwa kuri. Ubwo rero ko ijambo ry'Imana rivuga ngo uhaye amazi uza akorera Imana, uhaye amazi umuvuga butumwa, uyo muntu azoba afise impera ingana n'uyo muvuga butumwa nyene ubwiwe igihe Yesu azobaje kugerera abandi. Bivuze ngo namwe mwadufashije gusangiza ubutumwa, ibiganiro, indirimbo. Igihe natwe tuzoba dufise impera tuzobatunganya. Mushishikare kuko twarabibonye ko twarungutse abantu benshi uyu mwaka. Twungutse abantu bashika 6,000 muri uyu mwaka umwe. Ibyo ndibuka ko twatanguye godipe ya mbere muri uyu mwaka twari dufise abantu 3,500 gutyo. Twari basi reka mvuge hejuru gato 3,000. Mugabo tugiye kurangiza umwaka tuza twaba 11,000. Bivuze ngo twagize umugisha, namwe mwabigizemo uruhara. Umwami Imana abahezagire. Dukomeje kubana namwe, ibindi biganiro biri nyuma, mudusengere natwe turabasengera kugira ngo tuzobane muri ico gikorane twariko twumva. Umwami Imana nabahezagire.